umugore ngo umugabo we yamuhaye amahera yarasyo ngo amubare ati je urazi ndakeneye kuja kwisukisha, ndakeneye kwisukisha, ndakeneye kwigira neza, nkoresha inzara nitunganye kuko iminsi mikuru iregereje. Umugabo aramubwira ati mbe ndakubwira uyu kuri nta mahera mfise, ati hangane mbanze ndondere, ati ibyo uzobikora hanyuma, ati kuko duhera dufise ntituzoshobora guheza uku kwezi ugiye muri ibyo. Umugore ngo acarafata aragenda akoresha bya bindi byose yifuza byo kwisukisha, byo kwigirisha inzara, byo kwitunganya, urumva byose arabikora. Ya mahera murumva ko acahera n'ingoga. Atangura kubwira umugabo ati hariho umugore hako aheba gusuka canke kugura impuzu z'igiciro kinini canke amabiju sinzi bijya byose ukunda, n'umugabo yakubujya ati bireka urabyihanganiye icihutirwa niki. Ariko bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Nta usa nawe mwami Imana kandi nta uringaniye nawe mwisi y'abariho, ni wewe wera, ni wewe ugororotse, ni wewe ugira neza bugaca bukira, ni wewe mukunzi mwiza uduha inkomezi zo gukora ibikorwa byiza biguhimbara. N'ubu nsuye gusengera mwami abazokumvira ijambo, reka baze bahabwe imbaraga, baze bahabwe inkomezi zo gukora ibikorwa byiza biguhimbara kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Urakoze mwami Imana kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro cyose n'amashimwe yose agarukire wewe, nk'abandi abisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo umugore ahimbara Imana si ushaza gusa ku mubiri ariko n'ushaza mu mutima wiwe. Haleluya. Dukwiye gushaza mu mitima. Abadamu benshi urabona bakayangana, ariko waraba inyifato yiwe yabo, waraba ingene bameze, ugasanga vy'ukuri n'abantu badahimbara umutima w'Imana. Haleluya. Ariko dukwiye gushaza mu mutima no ku mubiri. Haleluya. Ariko ahakomeye cyane ni mu mutima wawe, n'inyifato yawe, n'imvugo yawe, n'ingendo yawe. Ukaba umugore yiyubashe, umugore yubahisha urugo rwiwe, umugore yubahisha Imana, umugore yiyubaha. Haleluya. Hariho abantu uraba by'ukuri ukabona aragatukisha. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Ivy'abagabo n'abagore, namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, batagize ijambo bavuze. Niba babona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya, ugushaza kwanyu ntikube uko ku rukoba rwo gutsiba umushatsi, uko kwambara inzahabu canke uko kwambara impuzu nziza, ariko kube umuntu ahishijwe wo mu mutima, ugushaza kudashira. Niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera, bagamburukira abagabo babo, kuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo, nimwahora mukora neza mudategwa ubwoba n'icoba ca ivutu. Amen. Murumva iki jambo ry'Imana rikorera hanura umugore. Haleluya. Riravuga ati umugore mwiza, umugore ahimbara Imana, umugore ashimwa, si umugore yambaye amakanzu meza, si umugore yambaye amabubu meza, si umugore yambaye amabiju meza y'igiciro kinini, si umugore yashajije yasutse imishatsi. Oya, si wahimbara Imana. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo umugore ahimbara Imana, n'umugore afise umutima uroranye. Haleluya. N'umutima afise, n'umugore afise umutima ubaha Imana. Haleluya. Haleluya. N'umugore yubaha Imana, n'umugore atagira ubwiri ku mutima. Haleluya. N'umugore umva
uruhukirako. N'umugore afise avuga amajambo meza, avuga amajambo y'ihumura, avuga amajambo y'uguhezagira. Haleluya, haleluya. Urumva ngo aha ku murongo wa 3 aravuga ngo ugushaza kwanyu ntikube uko ku rukoba. Haleluya. Ntibabibujije. Ubwo hariho abafatira ijambo akavuga ngo Imana yarabujije. Ntiyabujije ngo ntirube ubwo ku rukoba bwo gutsiba imishatsi, ubwo kwambara inzahabu canke uko kwambara impuzu nziza. Urumva ico ijambo ry'Imana ni na Paulo yabivuze. Ntariko arabibuza ngo ntubikore. Haleluya. Ntariko arabibuza ngo ntubikore, ariko ntubigire priority. Ntubigire ngo kibe ikintu ushira imbere gusumba, ushaza imbere mu mutima wawe. Haleluya. Ubu umugore yubaha umugabo uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya, haleluya. Hariho umugore hako aheba gusuka canke kugura impuzu z'igiciro kinini canke amabiju sinzi bijya byose ukunda. N'umugabo yakubuje ati bireka urabyihanganiye, icihutirwa niki, ariko ukabikora. Ukabikora warenze cy'umugabo wawe yakubwiye. Hariho abantu iyo basabye ikintu batemera ko kidakogwa, yemera gusakrifya ibindi byose mugaha agashirwa priorite ibimwerekeye. Haleluya. Urumva ntuburi kurashaza mu mutima wawe, kuko ijambo ry'Imana ritegeka umugore kubaha umugabo wiwe. Haleluya. Mukaje inama ibyo mukora. Numvise intahiraho umugore ngo umugabo we yamuhaye amahera ya rasyo, ngo amubare ati je urazi ndakeneye kujya kwisukisha. Ndakeneye kwisukisha, ndakeneye kwigira neza, nkoresha inzara, nitunganye kuko iminsi mikuru iregereje. Umugabo aramubwira ati mbe ndakubwira uyu kuri nta mahera mfise. Ati hangane mbanze ndondere. Ati ibyo uzobikora hanyuma, ati kuko duhera dufise ntituzoshobora guheza uku kwezi ubwiye muri ibyo. Umugore ngo acarafata aragenda akoresha bya bindi byose yifuza byo kwisukisha, byo kwigirisha inzara, byo kwitunganya. Urumva byose arabikora. Ya mahera murumva ko acahera n'ingoga. Atangura kubwira umugabo ati urumva rasyo yaheze. Umugabo ati yaheze gutaka kanya. Narasukishije, nariteje inzara kuko nari ndabikeneye. None mwumva igikurikira niki? Igikurikira sinduru. Igikurikira n'induru kubera iki? Kubera yagiye kujera ibi nabi. Kandi irya jambo ry'Imana rishari gutsinda, kuko kubaha umugabo no kumwumvira ibyo akubwiye. Haleluya. No kumwumvira ibyo akubwiye, ntuhe priorite ibitagira priorite. Ico kintu urashobora kucirengagiza ko ntacyo cyo gutwara. Urumva rero ngo ntidushajishe inyuma gusa ngo batubone dukayangana, ariko kudukayangana reka no mu mitima yacu bariko dukayangana. Haleluya, haleluya. Gushaza kwanya ntukiwe uko ku rukoba rwo gutsiba imishatsi, ubwo kwambara inzahabu canke ubwo kwambara impuzu nziza, ngo ariko kube, haleluya, uko umuntu ahishijwe mu mutima. Haleluya. N'Imana ihagaze ko gusomba ivy'inyuma. Ibi by'inyuma biza bikurikira iby'imbere. Haleluya. Ukaba umugore yubaha Imana, ukaba umugore yiyubahisha ubwiwe. Nababwiye ko ari abagore by'ukuri ubona ukabona nta gaciro bafise. Ukabona nta gaciro bafise, barara bayerera, barara mu bubare, bakora ibintu kibazo. None ibi bintu ariko abikora abanje kwiyumvira uwari. Ariko urashaka kubona umugore ataha minuwe, ataha saa 8 y'ijoro ari mu kabari. Urashaka kwiyumvira birenze ubwenge, n'ukuri birenze ubwenge bw'umuntu. Kuko umugore ubundi umve n'izina ryiwe ngo murazi n'izina bamwita ngo ni inarugo. Inarugo bisigura iki? Inarugo ategeza kumenya icyatashe mu rugo, amenye icyatunganijwe mu rugo, amenye uko abantu bariye, amenye uko abantu baryama, amenye ko ubuzima bwo mu rugo.
nta kuntu na kumwe abana bashobora kuryama atari ikintu cagufatiriye gikomeye utahabaye. Kirazira ko abantu bafungura utabaye mu rugo ngo ubone ingene ibintu biriko birakorwa. Inarugo amenya ubuzima bwabo mu rugo, amenya gutunganya ibyo mu rugo. Haleluya, haleluya. Ivyo bituma n'umwasi ataronka amenana. Ega hinge ndababwira, ingeso zacu rimwe na rimwe zituma na Satani aronka umuryango yinjiriramo. Igihe utari kurakora ibintu neza, none Satani wumva atagwinjiramwo uko ashaka, kubera wamuciriye umuryango, wamuciriye idirisha yinjiranamo. Haleluya, haleluya. Ngo umuntu ahishijwe wo mu mutima, ngo gushaza kudashira. Haleluya, ugushaza kudashira nuko mu mutima. Amen. Kuko ishajije imbere Satani ntakuronka, ntaronka umuryango acamo, kuko asanga hugaye hose. Ega Satani ntakubohesha umugozi udafise, akubohesha umugozi uri muri wewe, akubohesha za ntege nk'ufise. Haleluya. Aca muri wa muryango wewe mwugururiye ryashavu ryawe, ko hakutumvira kwa kutubakwa, niho yinjirana akaza kugusambura. Haleluya. Ariko igihe washajije imbere wuzuye ijambo ry'Imana, ntaronka ikibanza. Haleluya. Ntaronka ikibanza c'ugucamwo. Rero umuntu w'Imana ndakwifuriza kuba umugore ashaza mu mutima. Haleluya. Ngo niko kumutima ubugwaneza utekereje, niko ku giciro kinini imbere y'Imana. Ubu umugore atekereje, ubu umugwaneza, ubu umuntu yakira abantu, uri umuntu akera abantu. Hari abantu mbere badakera abantu, niyo baje mu rugo rw'abahubwo ubona buzuye iki ishavu, nta n'ikintu ngira, nta n'amazi wubaha. Ariko umugore ashagije mu mutima n'umugwaneza, abakeye, anezererwa abantu, agirira neza abantu. Haleluya. Abo mu rugo rwiwe bagubwa neza. Haleluya. Ngo niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera. Abagore bakuze, abagore bizeye Imana, bizera Imana tubona no ngaha muri Bibiliya. Haleluya. Nka Sara, baduhaye akarorero ka Sara, inge turabe ngaha hepfo. Ngo bashaza ngo bagamburukira abagabo ngo nkuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana buwo, nimwahora mukora neza, mudatega ubwoba nico bakivutu cose. Haleluya. Urumva Sara yubaha umugabo wiwe, ngo yamwita ngo umwami wanje. Haleluya. Ntiyamuvuga mu izina, yavuga ngo umwami wanje. Haleluya. Ngo natwe tube nkawe, kubera ngo turi abana biwe. Haleluya. Abizeye Kristo turabuzukuru ba Aburahamu. Haleluya. Dukwiye rero kugera ikirenge mu cyabatubanjirije, bakoze neza. Abo twigira ko twarabonye Esther ngene yifashe. Haleluya. N'abagore bakera twigira ko tukabona inyifato bagize, bituma banesha, bituma bagubwa neza, bituma bashika ku byo bashaka. Natwe tugira inyifato nk'iyabo. Haleluya. Ngo namwe twashitse ku murongo wa 6 niho twagejeje. Rero icyo numva norangiriza ko no guhanura nkubwira ngo umugore mwiza, umugore yubaha Imana, umugore azicashaka, umugore azashaka gushika, n'umugore yiyubaha. Haleluya. N'umugore yiyubaha, n'umugore yiyubahiriza, n'umugore atinya ikintu cyose kimutesha agaciro. Hari abantu bitesha agaciro ubwabo, bakifata uko abatari, bagafata ibintu bitanezera Imana. Haleluya. Bigatuma n'ingo zabo zisambuka. Ariko umugore yifashe neza, yiyubaha, n'umugore agerageza guhagarara neza mu rugo rwiwe, akamenya kwimira, kugwimirira. Haleluya. Kuko hariho byinshi umuntu w'Imana bishobora kuza bigusatiriye we ubwawe, ariko uri mugore yamaze gushaza mu mutima wakuzura ijambo ry'Imana, arabona ati uyu canke iki nikije kunsambura, akacigirira kure. Haleluya. Imiryango ukayugara. Hariho abemera kuganira na Satani ugasanga ingo zabo zirasambutse. Nkuko mwibuka umuvyeyi wacu wa mbere yemeye agaha ikiganiro Satani akaruhuka asambuye ivy'Imana yubatse. Haleluya. Nawe rero wigize kure ikintu cyose coza gisatira umutima wawe, ukize konona ivyiza Imana yaguteguriye. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nushimwe kandi ushimagizwe nyaguhoraho. Waturemye turabagore kandi turema Mwami Imana, uturemeye inshingano zikomeye zo gukora.
rero nta kintu na kimwe twokwishoboza tudashobojwe nawe. Ndasengera zina mu mama wese Mwami Imana kuba umugore asenga kandi yubaha Imana kugira ngo ashobore guhagarara adatinya ikibi cyose n'ubugome bwose bwa Satani, kuko nta wundi wo kuduha inkomezi, nta wundi wo kuduha ubwenge, ni wewe. Urakoze Mwami Imana kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.